Datanze mwiriwe mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info bivanye naho muri ko murikirana muherereye. Nizere yuko mumeze fresh, jemeze neza. Ndashima uhoraho kece gusa ejo aho nari mfise akantu k'akamarari ariko ndi fit. Barantayemo imiti umeze neza. Ni Julius the one OG niko benshi banzi. Ariko amazina y'abavyeyi niyo kwizera Jire. Ama uyu munsi nkene ko tuyaga ku kintu ca music industry wacu mu Burundi no mu Rwanda. Ibyo ndabije kukubera iki? Ngoma ndabiduge ko bivanye n'ibyo bakoreye kiriko. Kenshi iyo muri ko muyaga n'umunyarwanda ukumva utujambo ndakwemera bro, wewe ngura umuntu wanje, ngura umuvandimwe, ocha bibaza ngo umuvandimwe byo kuri, ariko nta buvandimwe burimo hagati y'abarundi n'abanyarwanda ma. Ibintu vya politike barabitwaye abisha no muri music. Ati kubera iki? Subire mu minsi iheze mu myaka ibiri iheze kiriko na Double J abari guperformera mu Kigali mu Rwanda bajimizwe ku muziki. Byari ibintu byari bisanzwe vyapanzwe. Kandi ababipanze barazwe. Biya bintu abarundi twaravyakiriye nk'agaciyemo kuko byakorewe abagabo babiri bari muri crew imwe ariko badasangiye amazina. Kiriku Akiri na Double J nubwo bari muri Birman Boys, umwe wese arafise platform yiwe akorerako. Soko nyene twarabifase nk'agaciyemo, ariko ivyo muheruka gukorera Kiriku ubwa kabiri mukabikora nkuko mwabikoze ubwa mbere. Ubu butumwa nimbura umurundi harabukurikirana ufise umunyarwanda mugenzi wawe, cyane nimbura umunyarwanda harabukurikirana ufise umurundi mugenzi wawe cyangwa umunyarwanda mugenzi wawe nawe nyene umurungike cyangwa ukore partage bishoboka. Uno butumwa bushikira abantu benshi. Ivyo mwakoreye Kiriku ntimwabikoreye Kiriku. Kiriku amaze kuva mu Burundi akagenda muri performance i Kigali mu Rwanda y'abaserukiye Burundi. Warabonye iyi t-shirt yari yambaye Kiriku drapo unité de travail progress, yerekanye neza yuko yaserukiye Burundi. Hakaca haba abantu bimbwa les imbéciles ushobora kuzimya umuziki wa naka. Umuntu abasumbye izina tamuririmbye n'umwe no munsi mu Rwanda ariho afisi level nk'iyo kwa Kiriku. Jesse nkunda kwinjira muri bino bintu man, ariko iyo hageze mu kintu ca music ukagomba kuzana ibintu vya derelation ku muririmbyi w'umurundi yubatse izina kandi ryaramugoye zo kugwanyamo bro. Abantu bazimije umuziki wa Kiriku rero ntibazimije Kiriku, bazimije abarundi. Umurundi rero ukuntu ameze utamuzi umurundwamo. Ico ni Kirundi mvuze. Nimbura umunyarwanda utagitahuye urakibaza umurundi umugenzi wawe ufise. Urumva? Utamuzi umurundi umurundwamo. Kandi buryo umurundi arakwihanganira rimwe kabiri ijya gatatu ntibikunda. Impamvu abarundi bafashe decision uno munsi, nimbura umurundi nimbura umunyarwanda ufise objectif cyangwa ufise program yo kuzoza guperforma mu Burundi cyangwa uze gukora ibi mu kazi ka misi yose ku muziki, muri music ensemble, muri music uzoze wari comedy, uze gutera box wambaye anti-bar n'amaglass, uzogombe wambaye anti-bullet kuko bazokugibuye hamuvuga ati kabisa yahuye n'abantu babi. Byarababaje abarundi, byaratubabaje abarundi kugeza ku kanyuma. Twace tubona yuko neza na neza abanyarwanda politike mwayivanze n'umuziki. Ivyo bintu nta munyarwanda barabikorera mu Burundi. Kandi muribagira neza na neza yuko umuziki w'iwanyu wavuye mu Burundi. Niyo mpamvu je mu buzima bw'iwanje nta muririmbyi w'umunyamahanga noza kugereranya n'uwacu, kuko umunyamahanga w'umunyamahanga nta gaciro no guha gusonga uwacu man. Ugombuze uze mu ishusho ya Chris Brown ni canke ya Rick Ross canke uze mu yana ndako ati yewe urashoboye hariya ku ruhande rw'uwanyu, ariko dushise ngaha tuvuze w'uwacu
uri kuranaho bijya bintu byarababaje abarundi sinzi ko mwibuka bwa mbere igihe byaba kuri Kiriko na Double J hari ubukobwa bubiri bw'Ubunyarwandakazi bwaje guperforma mu Bujumbura nimba ari Dor Kanande ntabwo nzi amazina je abari by'Abanyarwanda ntabwo nkunda kumenya barabonye byabaye ko baratambye barirorera wowe rero nimbuzi yuko bijya bintu wari bifisemo uruhara eka ubu noneho ni ensemble kuko bijya mwakoreye Kiriko canke Double J na Big Fizzo mwawe mukorera na Sadbi mwawe mukorera na Kidumu mwawe mukorera kuko karamaze kuba karonda mwabigize umwuga mwebwe ntibizomvikana rero yuko mushobora gufata abasokuru biwanyu mukagomba kubazimya Kiriko no munsi ugwega agezeko ni nka Museveni muri politiki y'Ubuganda cyayo mu karere hamukaca ugomba kuzimya umuziki umuntu nka Kiriko ari kuri stage mbega murazi yuko umuririmbyi mwebwe atamuririmbyi no munsi mufisa ngana nka Kiriko ahubwo mbere nimba ukunda Kiriko andika ijambo muri commentaire atahani niho tumenya neza ko ubutumwa bwagiye kuko ntivyumvikana umuririmbyi nka Kiriko niko ndavuga ati nta muririmbyi mwebwe mufise muri no myaka yoza angana na Kiriko niburi uzovuka uharavuka apana bahari bega murazi yuko umuziki w'u Rwanda kuva muzimirize Kiriko na Double J kuri stage murazi yuko umuziki w'u Rwanda mu Burundi utasubiye kuvuzwa reka jembe nshimira abarundi barafashe decision nziza cyane je guhera ujya munsi n'indirimbo nari imfise zo kwa Bruce Melody naciye mpanagura Get Out kubera batufashe nabi iyo umuntu agufashe nabi akakwereka umutima mubi cyaza kumwereka urukundo ivyo ni vya Bibiliya cyo tukabitora tukabishira ku ruhande tugakoresha pratique pana theory ejo dukoresha pratique kwa nabo bari muri pratique byaratubabaje inshuti yanje byaratubabaje ndabisubiyemo bijya mwakoreye Kiriko ntimwogira ubwo bwo kubikorera Big Fizzo canke Sadbi canke Kidumu canke n'abandi muri bagira yuko source y'umuziki mu karere abantu bambere batanguye gukora kumijya hajya mu karere muri East Africa abarundi twari mu bambere twarice kuba mu kibanza ca mbere ariko twari mu bihugu bibiri vya mbere hakiriho bacanjo ya Miss n'abandi mwebwe ukacuza ngaho kacuzimye umuzi reka ntitwovuga byose ngo tubimare ariko ico no kubarira ibintu mwakoze sha hajya mwifyese mu kwaha uwabikoze wowe ego hariho bamwe ku ruhande rwabo berekanye bavuga ati uyu mupeti muvugiriza umuziki ashushe aduhesho ariko kubera hari hakirimo babandi bintu mumva bagumye berekana yuko bamaze gukora ibyo barategezwa gukora yego nubwo igitiramo cabandanije sho yabandanije ariko bwo burya bwaba ubutumwa bugira gatatu murungise mu Burundi mutwereka ko mudakeneye umuziki wacu ahubwo nshima yuko mudakeneye umuziki wacu aho uzosanga speaker yaravuze umuziki wo mu Burundi uzocuyitabura mu Burundi ntibafosinga kuvuza umuziki wundi muntu ariko uko wavuzwa mu myaka 5 iheze w'Abanyarwanda no musiziko birimana ahubwo ndashimira abarundi bamaze gufata decision yo gukunda iby'iwacu umuziki w'iwacu ntibawurutishe abanyamahanga kuko mu Burundi twafise abarundi bashobora guserukira igihugu twamufise Sadbi haguma batabura mamanyura Kiriko bari hajya Double J muramuzi hajya bari si bwa bwana ba Kidumu na ba Big Fizzo bari hajya namwe ndaze hazogera igihe muzogome mugarukanira abakukuruke kuko mwebwe nta muririmbyi w'umukukuruke mufise nta muririmbyi mufise abize imyaka 25 muri game hajya mu Rwanda nta numwe muzoshiremo bakajanine sinumvise ngo bazira Abanyarwanda kazi cyamushizemo nk'abajya nuko nizere yuko buno butumwa mwabwumvise
shiramo akajambo ati ahani, kandi mumenye yuko nimba muri ko murategura ibiteramo i Bujumbura, i Burundi, muzoze ngira muvugira kuri mikoro gusa batababona. Thank you so much guys. Ndazi yuko twava dusanga twavuze byinshi. Iyi video ndayikoze mbabaye bivanye na urabizi niko bameze, ako nta kundi sigizima twamaze kubona umuti twarabonye, abo twita abavandimwe twamaze kwabona ko bameze muri music no muri politique, twaramaze kubabona. Ndagushimiye cyane nimba wajyowe na kino kiganiro cyacu, ndagushimiye. Ndashimiye cyane abantu badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, Burundi, Zambia, Malawi no mu Rwanda naho yesi no bibakira, Uganda, South Africa, United States of America na Europe, Australia, sinabibagiye na Canada. Ndabakunda cyane aho muri hose, mubandaye mugira ibihe byiza, muronde muronka. Abari Dubai, big up sana, Fishave on my peak, respect. Bye guys, see you next time.